habonetse urugero rurimo abaganga aho bita abaremye hamwe n'abasaje femme, aho uyu munsi rero bavuze yuko babonye ko hari amakosa asanzwe akorwa mu mwuga basanzwe barangura, kandi bakemera yuko amakosa asanzwe ariko arabaho uyu munsi kandi bagiye kuyakosora. Aha rero umuntu aca yibaza ibibazo byinshi, ati mbega none uyu munsi ko abaforomo bemera yuko amakosa akorwa mu mwuga iwabo, aho abantu benshi usanga bagize ingaruka mbi kubera bafashwe nabi, kubera umwuga wakozwe nabi, abo bantu none baba bagize ingaruka mbi kubera bafashwe nabi cyangwa kubera bavuwe nabi cyangwa kubera habaye kwanjandwa mu kubafata neza cyangwa mu kubavura. Uyu munsi none hazobaho gusumbushwa, hazobaho kandi gukosora ibyabaye. Umuntu yoshima yuko babyemera, ariko harakwiye yuko uyu munsi ngo bamenyeshwa yuko hagiye kuba ingendo nshasha, ingendo izotuma bafata neza abarwayi. Turazi yuko kenshi usanga hariho imyidogo myinshi mu bitaro bitandukanye canke ku mavuriro asanzwe, aho usanga hariho imyidogo ivugwa n'abaja kwivura bitura, bavuga yuko bafatwa nabi cane cane n'abo baforoma nyene. Nico gituma rero uyu munsi rero umuntu yosaba cane cane yuko hobaho ingingo mperekeza, kiretse kuvyemera gusa, bakerekana yuko uyu munsi hari bigiye guhinduka bisunze itegeko ribashiraho ryashizwe mu kwezi kwa mbere itariki 16 ukwezi kwa mbere, aho bafise ihuriro ribagenga. Twumvise yuko no mu vyigwa bahanye hagati yabo ku munsi wa gatandatu babigarutseko rwose, aho bashimikiye ku ngendo bagiye kuhindura. Rero umuntu yobasaba yuko ibyo bavuze byoja mu ngiro, cyane cyane kandi n'abagira amakosa ajyanye n'umwuga bagahanwa ataryo gukingira ikibaba umwe canke uyundi kubera imvo canke ziriya tuzi yuko akenshi usanga habaye gukingira ikibaba canke uriya biciye kuri impunzi canke n'ibindi bitandukanye biza kenshi bituma abantu bamwe badahanwa abandi bagahanwa. Ikindi naco nuko rero uyu munsi hobaho urwego ruza ruragenzura yuko uyu munsi amakosa akorwa mu mwuga ahanwa. Turazi yuko kenshi usanga hariho abadahanwa nk'uko nabivuze kubera ibintu bitandukanye, ariko rero urwego ruza ruraba yuko ata makosa akorwa kandi n'amakosa yakozwe agahanwa. Kenshi turazi yuko abantu benshi babuze abantu kwa muganga, aho ugasanga bigenza uko na biheza uko, nta muntu ahejeje ngo bihanirwe. Ko navuze n'ubwa mbere, umuntu yoshima iyo ntambwe ko barose urwego, hama kandi ko bemera yuko bagiye gukosora amakosa arakorwa, hama rero ivyo bavuze bikashirwa mu ngiro, ntibibe gusa ivyo kuvuga uyu munsi kugira ngo banezereze abagwayi kubera ko barigina intsinzi bari baronse y'urwo rwego bari baronse.